شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق. أحب الله عن أدب وصيد. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام تكبير. الله أكبر. hari igitangaje sikindi aba bagabo baravuga ngo Yesu niki ni Imana, Yesu niki ni Imana. reka ndabereka Imana yabisonza 2:18 Matayo 2:18 ubutumwa bwanditswe na Matayo 2:18 kubasoma n'abandika nibwo inyandiko igira iti ku murongo w'18 kare kare mu gatondo ati kare mu gatondo ariko arasubira mu gisagara. Yesu ariko arasubira mu gisagara yumva arashonje. Imana ngo y'abakirisigira iki irasonza. Yesu mutakibirende yumva arashonje ati yumva arashonje umusukoni kunzira arawegera ntiyagira icyo abona katari amababi gusa. abonye umusukoni arawegera ntiyagira icyo usanga ko kiretse amababi gusa. aramubwira ati ntugapfe wamye isukoni ugushitsa ibihe bidashira. tuza Yesu agiye guhiga isukoni ku giti yaremye. byogenda gute ngo Imana ije guhiga ivyamwa vy'umwembe ku mwembe yaremye ikabibura? byogenda bite? ikibazo canje 3:8 Yobu 3:8 Yobu nibwo inyandiko igira iti ndakenyera amagabo Floriberi kuko ngira ngubaze nawe uzinyishure. nawe unyishure. ikibazo canje Luka 2:4 Luka 2:4 abe yakenyeye gusa. wowe wakenyeye magabo nuko ukenyeye neza nuko ati nuko amaze imyaka 12 avutse. Yesu amaze imyaka 12 avutse. baraduga nuko umugenzi w'iyo minsi mikuru wari tuza Yesu yagiye mu rusengero i Yerusalemu asigarayo. Imana y'abakirisigira iki irazimira. Yesu ngo afise imyaka 12 tubwire rero ko Yesu yaramaze imyaka 12 avutse ukaba uvuga ko Yesu ari Imana. Imana nayo ifise imyaka ingahe? apana ibintu byandiri na nini uzana ibintu by'amakoti. tubwire ko Yesu yaramaze imyaka 12 avutse. Imana nayo ifise imyaka ingahe? Waislamu, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Waislamu takbir. Kimya. Reka dushime Imana Umuremyi kuba itwemereye kuba hano kuri kino kibuga kugira ngo twigishe aba bakafiri babaki b'Abayisilamu. 3:11 Qur'ani ndiyo 3:11 Qur'ani inasema hivi. Inasemaje? 11 ndiyo 3:11 ndiyo inasema hivi. Inasemaje? Inasema hivi mwendo wa hao makafiri, ingendo y'aba bakafiri wa umma wako wewe Muhammadi, dini yawe Muhammadi ni sawa sawa na mwendo wa watu wa Firauni. Cyo kimwe n'ingendo y'abantu bane ba Farao. Abana baki abakafiri abahakanyi. urumva rero arajano arabashika ikibazo mwe yarasomye basomye ntwaje no mu hambere bo bagiye no mu hambere bari kwa cyo kibazo ngo Yesu ngo igihe yarabaze imyaka 12 ngo yajanye na Yosefu na Mariya i Yerusalemu hamaragira gute barazimira. 2:14 Abaheburayo 2:14 Abaheburayo 2:14 ndiyo haranditse ngo 14 sawa. nuko rero kuko abana bahuje inyama n'amaraso nawe ubwiwe yahuje ibyo nabo kugira ngo abone uko apfa kandi urupfu rwiwe aruhindurishije ubusa ufise ubushobozi bw'urupfu. niwe wamugwanize yatanguye avuga ngo Yesu ariwe Mana yacu ngo yarasonza. mugabo ikibazo afise nuko atazi inyandiko. Yesu yashonje igihe yari yihinduye iki umuhundu 10:8 Qur'ani inasema hivi. Inasemaje? na wanakuuliza habari ya roho wewe Muhammad.
8:5 Yohana. 8:5 Yohana. Rudi shuleni. Handitse ngo wiki 5:8. Handitse ngo wiki Yesu arababwira. Yesu abwira intakebwa nkabo Ati nukuri ndababwire Aburahamu ataravuka. Jewe Yesu namye ndiho. Jewe Yesu namye. Mari bandiko. Jewe namye ndiho. Jewe Yesu namye. Ndiho. Jewe Yesu namye. Ndiho. Waislamu takbir. Kimya hapo. Mwigisha w'abandiko. Ariko umwigisha w'Islamu mu bumenyi kibyo afise, Yesu amuzi gusa ngo yapfutse yabaye umuntu ngo azibiri Yerusalemu ku myaka 10 n'ingahe? 12. Kumbe bado hajasoma Yohana 8:58. Bado huyo mtoto. Rudi shuleni. Leo subira Yohana 1:1. Yohana 1:1. Inasema hivi. Nasemaje? Uko jambo hili ndiyo umuntu. Ndashimiye abashehe b'Abayisilamu kubera niyo nyandiko bagize gute? Bayizanye. Azayisoma mu musigiti bacamwirukana. Soma. Inasema hivi. Ndio. Uko jambo hili ndiyo umuntu. Ni Yesu Kristo. Bandanya. Ugambere na mbere jambo yariho. Yari. Ugambere na mbere kabla kuba mbingu na ardhi. Ugambere na mbere maitari atara mijoniki. Nisi. Yaragize gute? Yariho. Ariko shehe mumenye ukabwiwe na muzi. Amuzi ngo yapfutse kwa hande. Ngo kwa Maria. Enda ya maandiko. Kandi jambo. Yahoranye n'Imana. Kandi wa jambo hariho Yesu Kristo yahoranye iki? N'Imana. Hari gari. Kandi wa jambo. Ndio. Yari. Imana. Sawa. Uwo jambo hariho Yesu yari Imana. Kandi yahoranye n'Imana ariyo data. Hari gari. Enda ya maandiko. Hari gari ge. Yahoranye n'Imana ubwa mbere. Yahoranye n'Imana gari. Ubwa mbere na mbere. Byose. Byaremwe nawe. Nuwo marivu naremwe nande? Na Yesu. Umunani. Nitapataje mtoto? Ubana gute? Na hali mtu yoyote hakunigusa. Mugihe tamuntu numwe arandongora. Akasema Mola wake. Hama umuremyi waravuga ati Ndivyo vivyo. nuko nyene Hivyo. Mwenyezi Mungu huumba Imana anavyopenda. irimo kwigiza gute? Ukishatse 14 Yohana 1:14. Yohana 1:14. Sawa. Kandi uwo jambo yihaye umubiri. Uwo jambo yagize gute? Yihaye umubiri. Bandanya. Abana natwe. Twitegereza ubwiza bwiwe. Ubwiza bwiwe n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege. W'ikinege. Yesu ngo yagize gute? Jambo yagize gute? Yihaye umubiri. Iyo Abayisilamu ntibabyumva kubera yuko batwiye baragira gute? Abajya. Abikorera ba mbere 12:3. Abikorera ba mbere 12:3. Mariza hapo. 12:3. Umwanya waheze. Handitse ngo rahmatullahi wa barakatuh. Ndagawe cyane no guhura n'umugabo nk'uyu Floribert. Kwanza mu kuvuga Bikira Maria yuko yabyaye Yesu akabonanye n'umugabo yifashishije Qur'ani 3:4 Bayisilamu ndabareka ibanga. Ndabareka ingene abakristo b'Abadiventiste bacafuje Bikira Maria yuko yasambanye. Matayo 1:18 ubusobanuro. mu Bayahudi. Ati mu Bayahudi Uwamaze gusaba umugeni. Arashobora kumugenza nk'umugore wiwe. Ngo Yosefu ngo yaganjaje Maria ngo nk'umugore w'iki?
wiwe n'abatari bwamwinjiziwe ati n'abatari bwamwinjiziwe Yosefu yagenjeje Mariya nk'umugore w'iki wiwe kumbe wambitse ibara Mariya yuko yagize iki yasambanye Waislamu iryo si ibara n'ibara uno mugeni akaba uwiwe bwite uno mugeni akaba uwiwe bwite soma 18 mu mirongo 18 haravuga ati navyo ivuka rya Yesu Kristo nguko ngene vyagenze Mariya nyina ati Mariya nyina wiwe yari yarasabwe na Yosefu ati yari yarasabwe na Yosefu mu kudusigurira uwo murongo nabo bacatubwira yuko Yosefu yasambanye na Mariya kandi atari bwamwinjize ariko igitabo cya Quran kiramweza yuko ibyo atogira iki atobikora ariko iyo mada siho turi namubajije ikibazo ko Yesu yasigaye i Yerusalemu afise imyaka 12 yani Imana yazimiye cyangwa kubaza ikibazo none iyo Mana mwebwe musenga ifise imyaka ingahe kugira tuje dukompara n'imyaka yande ya Yesu yarafise imyaka 12 reka dukompare rero Imana twebwe dusenga mbega Imana dusenga ufise imyaka ingahe yobu 36 26 fanya haraka irahambaye abashafuro ribera Imana irahambaye natwe Imana nituyita ariko Yesu tugize iki turabuzi igitigiri cy'imyaka yayo igiseranguri wasiya mutakibiri igitigiri cy'imyaka y'Imana nikigiri iki igiserangurika Yesu nongo yarafise imyaka ingahe 12 nawe kandi yarafise imyaka 30 Luka 3:23 fanya haraka Luka 3:23 kurasoma n'abandika nibwo nyandikigiriti Yesu yatangura kwigisha Yesu yatangura kwigisha yari amaze imyaka nka 30 Imana y'abakristo yatangura kwigisha ngo yarifise imyaka 30 reka rero nabereka kabega 2:21 Luka uhereka ijambo ry'umutwe Luka 2:21 ubutumwa bwanditswe na Luka ku murongo wa 21 bakeba Yesu ati bakeba Yesu bakeba Imana bamushikanira Imana ikibazo rero kiraje gitiravuze ati bakeba Yesu bamushikanira basiramura Yesu sawa nyimba Yesu baramusiramuye iyo yindi Imana bamushikanira niyi mu gishingo Yesu nawe ari Imana tubwire iyo Imana bamushikanira niyi soma inyandiko Imana y'amarimu kandi iminsi 8 ishitse basiramugwe bamwita Yesu bafata Imana Yesu bamujyana ku gitanda baramugaramika bamukura akakaresi kakantu nyene ngo kepu Imana tubwire uwo mudokiteri yasiramuye Imana ni Anisoni narimo hari ikintu narinsize byo byavuze ngo turabaki ngo turabakafiri reka dusuzume mbega Quran abakafiri ni bande yifadikije inyandiko iboneka muri surati al-Baqara aya 11 abakafiri ni bande inyandiko nitwirwa turayisoma natwe bw'abayisilamu tukiziki twarazifanye ziri mu mutwe ahubwo wose bura kwishuri abakafiri ni bande 64 kabiri al-Karim itandatu kabiri baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim asiga mwanga na gute yeye ndiye aliyekuumba nyote na kuna wengine wenu ni makafiri na wengine wenu ni waislamu Waislamu tutunoke na makafiri